nta muntu numwe aje kugutabara, nta muntu numwe aje kugufata ukuboko mu ngorane urimo canke mu bukene wowe urimo, nta muntu numwe aje kugutabara mu bihe bibi uriko uracamo ngo ashobore kugutwara mu kibanza ciza. Na Yesu Kristo kumbure wama wibaza ngo aje kugutabara mu ngorane zawe, mu mibabaro yawe, ntabwo aje gukura muri izo ngorane urimo, ariko umuntu ategerezwa gutabara wenyene uno munsi unyemereye tuganire kuri iki kintu. Abantu benshi cyane bibaza yuko hari umuntu aje kubatabara mu ngorane zabo bariko baracamwo, ugasanga bariko bararemeshanya canke ariko ariremesha uyu nakaje kuntabara, nakaje kuntabara, nakaje kuntabara. But in this video nakuzaniye message ivuga ati nta muntu numwe aje kugutabara, nta muntu numwe aje kugukura mu ngorane urimo, nta muntu numwe aje kugukura muri situation. Sinzi situation urimo uno munsi ukuntu imeze, sinzi ivyo urimo ukuntu bimeze, ariko numvise uno munsi umengo novuga ino message irakomeye cyane gose. Ino message is so powerful. Niwavyumviriza kumbure hariho abantu bashika mu video y'abantu ugasanga ntiyumvirije, yumviza akantu gatoyi cyane, hanyuma agaca yibaza yuko ari byo umuntu agiye kuvuga. Ariko if you are here, stick with me, ugumane nanje kugira ngo wumvirize kino kiganiro cyose, hanyuma ushobore gukuramo the best bishobora kugufasha. Kino kintu ngomba mvuge nibaza yuko ari message ije vy'ukuri kugira ngo ishobore kugutabara muri situation mbi woba urimo. Reka rero turabe ubufasha bw'umuntu ahantu bushobora kuva, ahantu umuntu yoba afise ivyizigiro yuko abo bantu bashobora kumufasha mu bibazo arimo, canke abo bantu bashobora kumufasha mu ngorane ashobora kuba arimo. Ubwa mbere, leta mu gihugu umuntu ashobora kuba arimo. Burya kenshi iyo ngerageje nkumviriza ugwaruka muri no misi, usanga ari uko ravuga ngo iyi leta iratunaniye, iyi leta iratunanije, uyu mu president, aba ministre usanga ariko arataka umwikomo ku bantu abana bariya. Ariko nagomba ndakubwire yuko burya uriko urata ururimi gusa, uriko urata umwikomo ku bantu ataribo. The person to blame is yourself. Ni wewe nyene. Ngomba ndakubwira ikintu kimwe, leta ntihari kugira ngo ishobore kugaburira abanyagihugu bose itunze muri ico gihugu. Ntihari kugira ngo igende igemurira abantu yabwira ati iyi niyo ratio yo ku mugoroba uza gufungura, iyi niyo ratio akira amafaranga uraja gufungura. Leta si ciciro na gatoya. Hari abibaza yuko leta mu bisanzwe yategerezwa gukora ico nyene, ariko leta ihari kugira ngo ishobore gukingira amategeko. Nico gituma hari igipolisi n'igisoda kugira ngo hashobore kuba umutekano, ushobore kwidegemvya, ushobore kuzunguruka, ushobore kugenda ijoro hari umutekano hose, udashobora guhura n'abasuma. Byumvikana yuko iyi hajya kugira ngo pour la régulation, gushiraho amategeko, kubahiriza amategeko yanditswe mu ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu. Mu ibwirizwa shingiro naryo ry'ico gihugu canke igihugu tuvamwo hariya, naho vyanditse yuko bazokwama baduhereza imikate mu gitondo, baduhereza isukari mu gitondo, badutekera icayi canke tugenda gufungura midi canke ku mugoroba. Ariko ihari kugira ngo ishobore kubahiriza amategeko abari muri ico gihugu. Kino ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo amategeko yubahirijwe niho wa muntu ashobora gukora vya bindi yifuza kugira ngo bishobore kumufasha gutera imbere. Kumbure ico ni ikindi kintu, ariko sico ngiye kuvuga uno munsi. Ahantu ha kabiri naho umuntu ashobora kwitega ubufasha ni ku bavyeyi. Abana benshi bama biteze ubufasha ku bavyeyi, murabizi imisi yose uko bukeye uko bwije umuvyeyi yama providinga, atanga iki, atanga kiriya, atanga amahera ya bus, atanga amafaranga y'umukate, agira gute, atanga amafaranga y'irasiyo, atanga ibintu byinshi kugira ngo umwana wiwe ashobore kubaho. Rero haragera igihe rero ugakura. Iyo ukuze rero hari igihe utangura kurya umuhari abavyeyi, ngo jewe sinavyibukiye mu ifamiye imeze neza, itunze cyane cyane kubera umusanzwe ugwaruka bwo urafise ikibazo cy'amafaranga, itunze. Nico gituma uno munsi nkenye,
leta murabona yuko urwaruka yaruhevye, abavyeyi banje nabo ntaco bamariye uno musi, naho mba ngiye kubasaba amafaranga ntayo bashobora kumpa. Kumbure uno musi nifuza gukora kino kintu, nifuza gutangura uno mugambi kugira ngo nshobore gutera imbere nk'abandi, none heraba abavyeyi banje nabo nyene barakenye, bari mu bukene. Kuvuga yuko agasanga papa wawe akenye canke mama wawe akenye, forget about abavyeyi nubareke. Ahandi hagatatu naho abantu benshi usanga biteze yuko Yesu Kristo canke Muhammad agiye kuza kubatabara, agiye kuza kubashiraho ibintu kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke, ubuzima bwabo bugende neza. Ariko muri abo bantu bose twavuze, yaba leta, yaba umuvyeyi, yaba Kristo, nta muntu n'umwe aje kugutabara. Iyo ngeze kuri no stade, iyo ngeze ngaha, simba shaka gusubira kuvuga ku bantu barara mu rusengero, simba shaka gusubira kuvuga kugwaruka usanga rugenda gusenga kuva ku munsi wa mbere gushika kwa Mungu, ugasanga ruriko rurikubita imbere y'abantu, ugasanga bariko barivuga amazina, ugasanga bariko baravuga mu ndimi, ugasanga bariko baragira ibitandukanye vyinshi ngo kugira ngo bashobore gufashwa. Ariko ugasanga ivyo vyose nta na kimwe gishoboye kubafasha. Ugasanga muri urya mwanya wose yagumye muri bwa bukene, ugasanga yagumye hahandi nyene, ugasanga vy'ukuri uravye neza ego marakubwira yuko atunze mwijuru, afise ubutunzi bwinshi, ariko ukaraba ubuzima bwiwe. Ego ndazi yuko ngaha tugeze ngaha benshi baca bambwira ngo ntavyo utahura, ngo ntavyo uza kumenya, ntavyo utahura kugira ngo bashobore kwishigikira. Ariko mu mutima wabo ndibaza yuko bavyumva. Mu mutima wawe wowe uriko uravuga gutyo, ndizera neza yuko uvyumva, ndizera neza yuko ubitahura gusumba abandi bantu bose. Uca wibaza ati mbega none ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuzova hehe vy'ukuri? Ko umuvyeyi wanje adashobora kuntabara, ko leta idashobora kuntabara, ko Kristo wanje canke Muhammad wanje adashobora kuntabara, none canke Bikira Mariya wanje adashobora kuntabara, none bizoca bigenda gute? Nagomba ndakubwire yuko umuntu ategerezwa gutabara mu ngorane uriko uracamo, ugasanga ufise ubukene canke ugasanga wifuza kuva mu vyo urimo kugira ngo ushobore gushika ahandi, ni wewe nyene utegerezwa kwitabara. Nta muntu n'umwe twahawe ngaha ari ngaha kugira ngo ashobore kudutabara kiretse wewe wenyene. Hamwe uvyutse ukava muri iryo tiro urimwo ukavuga ati kumbure ubuzima bwanje bumeze gutya, kumbure ibi ndashobora kubivamo kugira ngo nshobore gutangura ibindi bintu bishasha, kumbure nagiye gusenga heza imyaka ariko ndabona yuko ata amafaranga ndiko ndaronka, canke ndabona yuko na vya bintu nagenda gusengera atari ndiko ndaronka. Burya nawe wosenga gute? Nawe wosenga gute utagize ico ukora wewe nyene? Nta na kimwe. Utagize ico ukora wewe nyene nta na kimwe gishobora kuba, nta mpinduka n'imwe ishobora kuba. Kenshi nama mbaza kino kibazo, hariho igihe ushobora kugenda gusenga hanyuma ukabona umuntu arahagurutse ngo Imana ngo igomba ikora igitangaza ngaha, ngo hama ngo muri aba bantu ngo bari ngaha imbere, ngo abantu bari ngaha imbere ngo harimo ngo umuntu ngo agiye ngo kugura imodoka. Hanyuma nkaca nibaza ikibazo kimwe, burya kubwiwanje ico nuko ntikiba ari igitangaza, kuko ba bantu baba bicaye imbere murazi yuko abubahwa, abari abakomersa, abari babandi bafise amafaranga. None mu bantu dufate 100 canke 50 baba bicaye imbere ya pastor canke imbere ya profete, hobura n'umuntu n'umwe yashobora kuba yaratumye ku imodoka, hanyuma niyaza none iyo modoka ikamushikira azoca avuga ngo ni igitangaza c'Imana cyabaye, ngo ni kubera pastor yavuze ngo nico gituma vyashitse. Igituma vyabaye nuko watanze amafaranga yawe mu mufuko ukayarungika hariya muri Japo, hama imodoka bakayazana, canke ukayarungika i Dubai, canke ukayarungika muri Europe, canke ukayarungika muri Amerika, hama bakakuzanira imodoka. Ntibibaze ngo ni igitangaza, ngo ni miracle, ngo yabaye. Abantu benshi usanga bariko barafakinga ibitangaza ngaho onye,
babesha abantu. Ariko today I'm going to tell you this. I'm going to tell you something special. Ikintu gikomeye cyane gose woshobora gufatirako agasanga wifuza vy'ukuri kuva mu buzima urimwo kugira ngo ushobore kuduga. Agasanga wifuza kuva mu bukene urimwo kugira ngo ushobore kuduga. Ikintu ca mbere ukeneye ni wewe nyene. Ikintu ca kabiri ukeneye ni wewe nyene. Ikintu ca gatatu ukeneye ni wewe nyene. Ikintu ca kane ukeneye ni wewe nyene. Ni kuvuga yuko sinzi abakurikiranye video nakoze ku munsi w'ejo, navuze yuko wewe uri impwemu y'Imana, urakamanyu kavuye ku Mana. No kuvuga Imana iba muri wewe. Naho twebwe nk'abana b'abantu kenshi usanga turiko turagenda kuronderera Imana hanze. Urakamanyu k'Imana rero no kuvuga yuko uramutse ukoze bimwe uri kurakora, Imana ibiri kumwe nawe. Rero ntusubire kugomba kuronderera hanze, ntusubire kugomba kuronderera, ntusubire kugomba guta umwikomo muri leta, ntusubire kugomba guta umwikomo ku bavyeyi bawe, ntusubire guta umwikomo ngo kuri Kristo, ntusubire kuvuga amajambo mabi. Ariko wewe nyene nuhaguruke uvuga ati jewe ndashaka iki kintu, hanyuma uhaguruke, hanyuma ugiharanire. Ndakwijeje yuko mu mwanya mutoyi gusa ivyo bintu uzoba bishitseko. Ndakwijeje yuko mu myaka mikeyi gusa uzoba wabishitseko, ni waba ufise discipline, ni waba ufise perseverance, mu kuvuga kugumizako, ni waba ufise umwete na plan ikuvana aho uri kugira ngo ushobore gushika aho wifuza gushika mu buzima bwawe. Ndagushimiye cyane, nta majambo menshi ngiye kuvuga, ariko ndizera neza yuko muri no video wahumvise ibintu byinshi bishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere. Kubisanzwe abantu benshi bari kubaririmba iterambere, shaka gutera imbere, shaka kwambara neza, shaka kugira imodoka nziza, shaka kuba ahantu heza, ariko ugasanga by'ukuri ntaco bariko barakora. Azokwama ari amajambo gusa, agasanga ataco uri kurakora kubwawe nkawe wenyene. Nta kintu na kimwe kizokoreka, nta kintu na kimwe uzobikurako. Azokwama ari amajambo gusa, uzokwama wumva ari nk'akaefe gatoyi gusa, uzokwama wumva ushaka kubivuga gusa. Mugabo ni utahaguruka ngo ugire ico wifuza gukora wewe, bizokwama birengana. Ubona umwaka umwe urarenganye, imyaka ibiri yarenganye, imyaka itatu yarenganye, imyaka ine, itanu, 10, ariko kiri hahandi nyene. So if you want to go somewhere, if you want to go further, you have to wake up. Utegerezwa kuvyuka, utegerezwa guhaguruka, utegerezwa gushira inguvu hamwe ukagwanira ivyo wifuza gushikako mu buzima. So God bless you. Thank you for watching this video. Ndizaneza yuko ino video hamwe uyisharinze with your friends vyoba vyiza cyane gose. Ukaba uri mushasha ndaguhaye ikaze, subscribe, hanyuma wongere waktive na close notification kugira ngo uzokwame wumviriza ama video y'amacanga hana ama video ya business. Turavuga kuri business, ku mafaranga, turavuga ku bintu byinshi byoshobora kugufasha kugira ngo ushobore guhindura mindset, hanyuma ushobore gushika ku butunzi. God bless you. See you next time.